birananiye ngo yise nkavyi ahubwo ngo yambara intumwa y'urupfu. Amahera ngana naye akayabo mbona numva ngo niyo menshi akayabo nk'ubu yabo nk'ijana. no mwanya twagendeye mu ntara ya Kayanza komine Matongo, turi ku mutumba wa Mvumvu, turi muri vya bikorwa vyacu vyo gutabara. Wewe udukurikirana twaguteye intege nawe ube umutabazi, twakwinginze ngo n'amasanamu yaha abandi ubanze ugire sabone kande ngaho hasi, ukeneye no gutabara hariho n'inimero z'iwacu, ufyonde kuri iyo nzogera ubikunde, hanyuma ubipartage n'abandi, gutyo uzoba utereye. Ufise umwana agwaye, natwe imishirahamwe ryacu nk'uko ari ishirahamwe ry'abatabazi rikora ugutabara mu bagwaje cyane cyane, ndaco gituma twashitse kuri no muryango tubabwire inkuru nziza, tubabwire tubasuhuza ubwa mbere, tubabwire n'inkuru nziza yuko ugutabarwa kwashitse iwabo, ku mwana wabo yaronse abagira neza bagiye kumuvura, n'abandi bagiye kuzomurihira fagitire yo kwa muganga. Naco gituma twashitse ngaha kugira ngo tubibamenyeshe, nongere tubone naho babaye. Reka tubahe tubaramutse banatwidondore. Ego murakomeye? Ndakomeye. Wo twidondora? Yego jewe nitwa Remegiyo Sabo wanka ku mutumba wa Mvumvu agacimbirira ikinga. Ndanezerewe no kubona hari izindi shirahamwe igihe yitenze kuvuza uwo mwana. Nukuri Imana ibahezagire bandanye bongera imigisha. Natwe ngaha anya tukaba twari tubayeho nabi, ku bwacu ntavyo twokwishoboza, ariko Imana rugira byose. Ngiye mbona imbonekera mu rugo, datangiye umwengana gahuti kariko karaza buke buke, karaza kaguma turarindira gihuti, urazi yuko mu kintu cy'ukwezi kiba camenetse. Jena narindiriye ndarindira yuko kimeneka kivyima wapi, mugabo mvamo ndafyonda cansanga nakantu umwengana kabuye, ariko mu kintu kingana n'ikintu cy'umwaka kabisa byashe bitangira kwanka. Ndatangira ndagenda kwa muganga imuravya, barambwira kabisa ngoya ngo navyo dushoboye, bacandunga ikibujumbura ngo genda urondere uburyo, ariko kubera ubukene sinarushe kungene noje Bujumbura. Kabisa jewe narahamutse, mugabo ejo bundi umusaraba baratugendeye, wa musaraba w'isi yose kabisa nanagiye ndandika urupapuro ndandikira umusaraba, Imana izifashe ku bugwayi bw'uwo mwana. None ubunya ndabona Imana kabisa yari kirampa inyishu y'umusaraba. Ndanezerewe cyane no kubona namwe mushikira ngaha, niyi ni inyishu ya wa musaraba nasaba Imana. Erega no kubapfumu byarashitse kabisa, turagenda abapfumu bobo baguma bahinda umuntu, ahubwo umuntu jone kwibaza byo ivyo bapfumu umuntu yo vyishinga. Wagiye ku bapfumu bangahe? Kuri bapfumu babiri. Umupfumu yakubwiye gute? Ngo ni mizimu nyine nivyo bavuga. Nemera kwe bacubaguha rero indasa baguhaye duke aramari bamucira urasago kweri, bamuha n'umuti amahero no turabaha. Ego uwo mupfumu wa mbere biranka inoti bamuhaye hamuraje no kuwa kabiri. Yego wagiye ku mupfumu wa hehe mbere? Naragiye ku mupfumu w'umuntu zenya w'Ikariba. Aho ni hehe? muri Gatara. Nizigiye Imana amaze kubabona, narizeye yuko Imana izobikora, muzobandanya mudufasha, mweho mubona kure mugaterereza hanze bodufasha. Baje bakenyezi bakuriye ibipimo urabibuka? Bagenda bayobewe amazina, mugabo ngani intwari. Bakenyezi b'intwari bakuriye amahera gute? Arandihiye 925. Ego none nkawe ku bwawe nk'abantu bakuriye amahera nkayo yose batakuzi, ubusa akantu bisize bibazo natura umusaraba utugendeye, ni inyishu Imana iri kirampa inyishu. Ego nize yuko n'ubu n'umuntu adasenga ahombye cyane. Bagiti je ndiki kugira ngo nkamera nkayo bandire nkayo yose. Basha nukuri basha nakungene noronka noshi yaba no baheka nkamwe keje mwinga no baheka nuko ntobashobora gira
Ekome. hanyuma umwana azoja kuvugwa mu bitaro Bujumbura. Wumva uremye nta bwoba? Ni ukuri ndaremye neza gose kuko ndanezerewe kuko nari numvise ngo azoja muri Amerika, none Imana ngiye Imana itera iteka nkaza numva azovurirwa Bujumbura. Ndakumya amashi menshi cyane kandi ukazomwigwariza. Ni ukuri ntangone je nzomwigwariza. Iko ndanezerewe cyane ko agwariye hafi. Yego. None abantu bakuriha izo miliyoni zose ubabwiye akajamba kahe? Ndabasabiye ku Mana Imana ibahezagira aho bakuye, ahubwo yongereze ibirenga ku gose. Aho nk'amahera ngana nanya kayabo mbona numva ngo niyo menshi. Akayabo. Nk'ubu yabo nk'ijana. Akayabo kamahera. Kayabo kamahera. Namahanga ngana akayabo. Menshi numvise ngo na mahera menshi. Kwa sarata kizimana. Wewe uri mama buno mwana wa Yvette. Mwana bafite imyaka ingahe? Wa Yvette. Gazamuna ari mu mwaka w'9. Mbega ihubu nugo bugwayi ntiwacitse ivuto? Yego narahababutse. Ariko ndamuza narari. Uri kuramwoza wacurira. Iyo myaka yose uko mwogeje wacurira. Cyangwa atangiye ajya nkabona biranse kwajya. Cyangwa ramasaze nkariya. Kubera n'ubu haraho byanka kwajya. N'ubu. Bitangiye kumurya. Bitangiye kumurya ntasubira no kurya. Oya. Nawe ugacurira. Yego. Mugabo we nturira. Oya. Oya. Hari umuntu bwakugirira icyiza kingana nk'icyo? Oya ntawe uhari. Ntawe uhari ntawe ndabona. Umuntu yamaze kugabira amafaranga menshi yamaze kugabira ngaha. Aya nk'ay'icyupa nk'amafaranga angana nk'amajana 5 cyangwa 1000. Uwo yakugabira amahera menshi. Yego. None ubu wiheje kugabirwa miliyoni 4 zirenga bamuvuriye ku mwana. Yego. N'abantu utazi? Yego ntazi. Uwo bakwereka ubufata gute? Kuri noshima no buragusa ukuntu ndabaheka. Sinzi ukuntu umwana namukorakoye cyane umva umenga na gahute. Aca bambwira ngo cyo ni gihute. Uzurashira ku tuntu yongeye. Ndayonza kiranga. Yongeje cyase hanyuma harava mu gihe kimwe kirava mu kiguma gikura ngo cyo si gihute nticyorenza ukwezi kose kitamenetse. Aca bambwira ngo nkeka ari nkavye. Inkavye rero ni ikintu kimeze nk'uko nyene. Hanyuma baravamo haraza umuntu ngo ariko arakiyonza ngo ni nkavye ngo ariko arayiyonza ari wowe uwo mbere umwe yaciye kwindasaba. Hanyuma cavuga nkangweme ngo kirananiye ngo yisi nkavye wahubwo ngo yambara intumwa y'urupfu. Acaregera inyuma carabiheba rero ukwezi kose haheze ukwezi nguma njayo ngo ni nkavye hanyuma bica biranka carabiheba. Kuri uwo mupfumu yari umupfumu woje nabanje kuja ko yari umuntu akiyonza ngo ni nkavye isanzwe. Umupfumu twagiye kuja ko mu nyuma. Acavuga ngo ni intumwa y'urupfu. Yego. Intumwa y'urupfu imeze gute? Ngo ni kizomuhitana. Yego. Kwari kije kumuhitana. Yego. Wacumenga arakubiki? Yego aciyambikiye. Umwanya wavyakiriye gute? Bana narahabuka nyene sinari umuntu naguma ndi nk'ikiziga nyene sinari umuntu. Navuga atagira mpfire nawe uyu mwana nta kundi. Inka mwagurishije? Urumva integuro yiwanje ntiyari bwaboneke. Yego. N'agatongo twarakariye. Hariye n'itongo? Yemwe twarariye akavinye. Kageretse kuri yanka? Yego. Muga mwajanye ku mupfumo yoyo? Oya yemwe twarega naho twaja mu musema yaramahera. Ni muramvye yaramahera. Ene tico nikizomuhitana n'intumwa y'urupfu nta kindi. Umva wama witeguriye kumuhamba? Yego. Aguma mu ndindirizo y'Imana nayo handi ho nari nakuye ku bwenge kugeza n'uyu mwanya n'isaha umutima utangiye kurema aho numviye ati nzoronka abamuvura abagira neza bamufashe. Yego. Se wibazomanukane Bujumbura mu ndwiza? Ntibyakugoye kwemera ngo barekure bagende? Oya ahubwo nabishimye. Nabishimye rwose nabihaye impundu ahubwo Imana yobikoze mwoba mukoze neza.
twashimye kwishikira ngaha kugira twumve ko nawe ubyemera. Ego ndavyemera. Mwese mudukurikirana nabatera nakamo yuko two kwitanaho mukaza murafasha abandi, mugafasha ababikeneye, mugafasha kiremwa muntu, mugafasha nabo mutazi, kuko niko gufasha nyakuri, gufasha umuntu utazi atazogusubiza, atazona kubwira urakoze. Ubwo ni ngo rukundo duhamagariwe gukora, kuko benshi mu bakeneye gufasha n'abantu bava mu miryango itishoboye na gatoya, ku buryo n'igipimo kimwe cyo kwa muganga adashobora kucirihira, ku buryo n'itike imukura ahaba gushika ashikira umuganga adashobora kuyirihira. Usanga babaye mu buzima butoroshe, babaho ku munsi ugasanga biragoye. Ube rero nawe wagize amahirwe yo kuba ufise ukuntu wofasha, ndetse ntawe utobishobora, ubumwe wese afasha ku rugero agejeje ko, turakwinginze, turagutabaje, turatabarije abandi bakeneye ubwo bufasha ni benshi. Wegere ikigo Maison Bon Samaritain, hanyuma mufatanye ubwo bufasha bwo gutabara abantu babishoboye, hanyuma muzoba mugize neza. Murakoze.